ibyo si kigoye kuhoraho. Ni koko umwana w'umuntu arashobora gushika aho abona atanzira. Umwana w'umuntu arashobora kwitegereza akabona nikigoye. Kuva imbere y'iyo ngwara ntibyoroshe, nikigoye. Kuva imbere y'ico kigeragezo akabona nikigoye. Mugabo nagomba nkubwire, hirya y'ivyo ubona, hirya, amena, yaho ushitse amaso, hari ukundi kuboko, hari izindi nkomezi, hari izindi mbaraga. Amen, 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 amen. Mubonye akora Yesu, naramubonye akora, naramubonye, mubonye akora Yesu, naramubonye akora, naramubonye akiza Yesu, naramubonye akora, naramubonye, mubonye akora Yesu, naramubonye akora. Nongeye kubashimira, nongeye kubaramutsa, ndabipfuriza umugisha w'Imana. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ntawuzi ibizobejo, mushikirizwa na mwene so Hazio Desire. Ndabashimira cyane mwebwe mwibuka kudusengera. Ni kubw'amasengesho yanyu Imana ishishikara ikora ibikomeye, kandi namwe mushitsa kure ubu butumwa muriko mukora igikorwa ciza. Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha. Ni umunsi wa gatandatu. Buri munsi wa gatandatu twama tuja hamwe tugasengera imitwaro itandukanye. Hari amajambo tugiye kwishimikiza, tubona muri iki gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatatu, turasoma k'uyu murongo wa 18. Havuga ngo, kandi ibyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabo mu maboko yanyu. Reka mpere k'uyu murongo gome wa 16. Havuga ngo, aravuga ati, uku ni kuhoraho hagize ngo iki kiyaya nimugisataguremwo imigazo myinshi. Murongo wa 17. Kuko ari kuhoraho hagize ngo nta muyaga muja kubona, canke ngo mubone imvura, ngo ariko iki kiyaya kizokuzura amazi, munywe mwebwe ubwanyu, mushore n'ivyo mushoreye n'inyumbu zanyu. Ku murongo wa 18. kandi ibyo si kigoye kuhoraho, mbere azogabura n'abanyamowabo mu maboko yanyu. Imana iduhana umugisha. Intego y'iri jambo rivuga ngo, ico kandi ico si kigoye kuhoraho. Ibyo si kigoye kuhoraho. Ni koko umwana w'umuntu arashobora gushika aho abona atanzira. Umwana w'umuntu arashobora kwitegereza akabona nikigoye. Kuva imbere y'iyo ngwara ntibyoroshe, nikigoye. Kuva imbere y'ico kigeragezo akabona nikigoye. Mugabo nagomba nkubwire, hirya y'ivyo ubona, hirya, amena, yaho ushitse amaso, hari ukundi kuboko, hari izindi nkomezi, hari izindi mbaraga. Amen, 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 amen. Aha tubona neza ni umwami w'Abisirayeli. Uyu mwami w'Abisirayeli, egome umuhungu wa Ahabu amaze gupfa, umuhungu wiwe
acaja ku ngoma. Amaze kuja ku ngoma turabona ku mwami Ahabu, umwami w'abanyamowabu yama amushikanira. Muri uko kumushikanira, hanyuma Ahabu amaze gupfa, umuhungu wiwe agiye ku ngoma. Turabona uyu mwami w'abanyamowabu ntiyasubira gutanga ibyo yahora atanga. Uyu mwami wa Isirayeli rero aca atumako umwami w'abayuda yitwa Yoshafati, atumako n'uyundi mwami Egome wa Edomu. Baja hamwe bagomba kuja gutera uyu mwami w'i Mowabu. Bamaze kuja hamwe rero barumvikana, baca baratangura urugendo. Batanguye urugendo baca ahantu mu bugaragwa. Muri ubwo bugaragwa nta kintu cariho, caba ico gufungura, caba ic'amazi. Hanyuma Bibiliya itwereka ngo bagenda iminsi indwi bataronka amazi. Ingabo zicika intege, ziradendebukirwa. Burya amazi afise igikorwa gikomeye cyane. Inyumbu zari zikoreye ibikoresho vyabo, ivyo baza gukoresha, nazo ziradendebukirwa, biranka ko zibandanya. Bari aho hantu rero, uyu mwami w'Abisirayeli imbere yiwe abona urupfu. Abona ko Imana yabakoranije kugira bapfe n'ingabo bari kumwe. Biboneka neza ko ivyizigiro vyiwe vyagarukira hafi. Mugabo yari kumwe n'umwami w'abayuda Yoshafati nk'umukozi w'Imana. Aramenya ko aho adashika Imana ibasha kuhashika, ko ivyo atabona Imana ibasha kubibona. Imana idufashe, Imana itugire neza. Aramenya ko inyuma y'ivyo abona n'aya maso agaragara, n'aya maso fizike, ko inyuma yazo hari irindi jisho ry'Imana, hari ukundi gukora kw'Imana. Arabwira uyu mwami ati muri iki gihugu nta muvugishwa yoba hari. Baca baragenda bahamagara Elisa. Elisa amaze gushika arabwira uwo mwami w'Abisirayeli ati nuko nubashe uyu mukozi w'Imana Yoshafati, ati n'ayahandi kubw'ivyaha vyawe nta kintu nari kukubarira. Ati mugabo kuri kumwe na Yoshafati, reka ndayibaze, reka nsenga Imana. Uwo atanguye gusenga Imana rero, Imana iciruruka muri Elisa iramubwira tumviriza, muri ubu bugaragwa hanyene nimusatagura imigazo, aho amazi azoca. Aca arababwira tumviriza, kandi nta muyaga ugiye kuyazana, nta n'imvura igiye kugwa. Amanza kubakuramwo aho bibaza Imana yoca. Imana idufashe, Imana itugire neza. Hari igihe umuntu agira umutwaro akaca abona inzira Imana igiye kuzananamwo, akaca abona inzira Imana igiye gucamwo. Ariko Elisa amanza kubakura mu izo nzira zose, ababwira ko bobo bakwiye kwizigira Uhoraho. Uku gusatagura imigazo ku muntu amaze indwi yose ashonje, abuze icanywa, abuze amazi, yacitse intege, cari ikindi kimenyetso co kwizera. Harimo n'ikindi kimenyetso co guca bugufi, harimo n'ikindi kimenyetso co kumvira. Amen, amen, amen. Baca barumvira, batangura guca iyo migazo, batabona ahantu na hamwe Imana igiye guca. Imana idufashe, Imana itugire neza. Tubona neza ngo mwijoro, haleluya, Imana icitembesha Egome
hari agahugu kari hafi k'abanyedomu. Imana ikizana amazi yari ahari, basanga amazi yuzuye ico kiyaya, baca baranywa. Haleluya, n'inyumbu zabo ziranywa. Mana idufashe. N'iri jambo rivuga ngo kandi ivyo si kigoye kuhoraho. Birashoboka ivyo uriko uracamwo, ivyo ugezemwo bikaba bigoye kuri wewe, ariko nagomba nkubwire kuhoraho ntabwo ari kigoye. Tugomba gusenga Imana, wizere nawe kw'ivyo atari kigoye kuhoraho. Haleluya. Burya Imana ibona inzira, burya Imana ibona inyishu. Turabona usomye na hariya mu gitabo cyo Kuvayo igice c'15 uhereye kuri murongo wa 23, indanzi ivuga ngo amazi y'imara. N'igihe Abisirayeli bari bajabutse ikiyaga gitukura, ngo bagenda iminsi 3 bataronka amazi, ariko bitegereje babona amazi kure, bariruka, baranywa, basanga ngo n'umururazi, baracira, bagarukiriza amaso kuri uyo mururazi, batangura kwidodombera Mose, ariko Mose yari afise amaso abona kure. Haleluya. Ngo acatakambira Imana, Imana iramubwira terega Mose, aho iruhande hari igiti. Bivuga ngo Imana yarize umururazi w'ayo mazi, citegura igiti co kuzovura uyo mururazi. Ngo bamaze guterera mw'ico giti, baca baranywa, bica biragenda neza. Ntabwo ari kigoye. Haleluya. Guhindura igihe cawe ntabwo ari kigoye, kugukiza ntabwo ari kigoye. Nubwo uri kuri programa, abaganga bagushize kuri programa yo kubagwa, nagomba ugira ukwizera. Ntabwo ari kigoye kuhoraho, kugukiza no gutembagaza ibimeze nk'imisozi biguhagaze imbere. Tugiye gusenga Imana rero, nawe wizere. Urera kandi uragorotse Mana, turagushimiye imbabazi zawe Mana, turagushimiye ubushobozi bwawe, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye ko byose byaremwe nawe. Haleluya. Turagushimiye kuri hejuru y'inkomezi zose. Ijambo ryawe n'ubushobozi, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe ribasha guhindura ivyara umururazi bigasosa. Ijambo ryawe, amen amen amen, ribasha kwimura, haleluya, imisozi y'ingwara igatembagara igakugwaho. Turabigushimiye. None muri kano kanya ndasengeye umuntu amaze kwizera kw'ivyarimwo, haleluya, atari kigoye kuri wewe ko kumukiza, atari kigoye kuri wewe. None rero ndaguhamagaye mw'izina rya Kristo Yesu, reka ukuboko kwawe nigukore ku muntu wese ndatuye gukira mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu. Iri sengesho niryururuke nk'inkota yo gucagagura imigozi yose y'ingwara mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu. Ndatuye gukira, ubushobozi bwawe nibwururuke, nibunyuragire hose mu mubiri, nibunyuragire mu maraso mw'izina rya Kristo Yesu. Imwe mu ya infection mw'izina rya Kristo Yesu. Muriro w'Imana nuturire, muriro w'Imana nutongore. Ndatuye ubushobozi bwawe nibwururuke, nibubohore mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu. Wa musozi w'ingwara ndagutembagaje mw'izina rya Kristo Yesu, mw'izina rya Kristo Yesu. Yaba diabete uyifise ku bushobozi, yaba kansere uyifise ku bushobozi, ndatuye gukira mw'izina rya Kristo Yesu. Byaba ibivyimba navyo bifise ku bushobozi mw'izina rya Kristo Yesu. Bwaba ubugumba ubwo bufise ku bushobozi, kandi si kigoye kuri wewe. Urakoze, urakoze, urakoze kuri kuragendagenda, urakoze kuri kurakiza, urakoze, urakoze, urakoze.
urakoze, turagushimiye, turagukengurukiye. Amen, amen, amen. Uyu mumama kumugendeye mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu, ubushobozi bwawe butabara, ubushobozi bwawe bukiza, mu izina rya Kristo Yesu. Ndatuye kubohoka, ndatuye gukira mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Ndaranduje, ndasanganguje, ndakomvomvoje ubushobozi bwose bw'indwara mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Nyuragira hose, genda mu mutwe, genda muri serubo, genda mu maso, genda mu matwi, genda hose mu gikaraza, genda mu magufa mu izina rya Kristo Yesu. Nuteranye ivyatanye, genda mu nda, ubushobozi bwawe nibo hashike mu izina rya Kristo Yesu. Ivyikwimuka nuvyimure, ibitari ivyawe mu izina rya Kristo Yesu. Ivyo kubaka nuvyubake mu izina rya Kristo Yesu. Genda mu gitereko mu izina rya Kristo Yesu. Ndaranduje, ndasanganguje mu izina rya Kristo Yesu. Ndaciye gukira, genda mu maguru, genda hose Mana, ubushobozi bwawe butabara. Oh haleluya, urakoze Mana, urakoze. Uyu mugabo ni umugendere. Oh haleluya, urakoze kuri kurakiza, urakoze kuri kuratabara, urakoze kuri kurabohora. Oh ndabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Uyu mwigeme kumugendeye, haleluya, ivyiwe ntabwo ari kigoye kuri wewe. Urakoze Mana, urakoze. Uyu musore kumugendeye, oh ndabigushimiye. Oh iki kibondo kukigendeye, urakoze Mana, urakoze. Urakoze kuri kurakiza, urakoze kwivyara umururazi, haleluya, ubihinduye. Oh kwivyara amarira, oh bihinduye indirimbo. Oh turabigushimiye, icubahiro ni icawe. Urakoze Mana, urakoze Mana, urakoze. Urakoze Mana, urakoze. Uru runani rw'abarozi mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Ndasambuje imigabo yose mibi, ndasambuje inama zose mu izina rya Kristo Yesu. Ivyari bimeze nka puri, oya gendana uhereye iyi saha mu izina rya Kristo Yesu. Oh urakoze Mana, urakoze kugize neza. Ivyari vyugaye kuvyuguruye. Oh ndabigushimiye, ndabigukengurukiye. Icubahiro ni ikiwawe. Urakoze Mana, urakoze. Ndasengeye n'uyu muntu, oh afise imigozi y'ivyaha yagiye imuboha, oh agerageza kwinanata ariko inkomezi ni nke mu izina rya Kristo Yesu. Kumubohora ntabwo ari kigoye kuri wewe mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Ndamusengeye, ndacagaguje iyi migozi y'ubusambanyi, ndacagaguje mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Iyi migozi y'akaboregwe mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Iyi mpwemu mbi y'ubwibone mu izina rya Kristo Yesu, iyi mpwemu mbi y'amacakubiri mu izina rya Kristo Yesu. Ndaciye gutabagwa, ndaciye gukira. Urakoze Mana, urakoze kuri kugira neza, urakoze kubohoye mu izina rya Kristo Yesu. Ivyaya amasezerano yiwe Mana amaze igihe ategereje. Oh ndagushimiye, haleluya. Oh kugutanga ego mumufasha, oh ntabwo ari kigoye kuri wewe. Oh haleluya. Oh gutanga bazubakana ntabwo ari kigoye kuri wewe, no gukora urubanza ntabwo ari kigoye kuri wewe. Oh ndagushimiye mu izina rya Kristo Yesu, mu izina rya Kristo Yesu. Ivy'agakengegwe vyose, haleluya, muriro wawe nubitongore, amaraso yawe Kristo Yesu, haleluya, nabihindure bisha. Urakoze ndagushimiye kuko zibirenge ivyo dusavye, ni mu izina rya Kristo Yesu tubisavye, amen.
ushaka kwakira uyu Kristo Yesu ashoboye byose, nta yindi nzira ni ukwihana ugaca bugufi. Ushobora kurondera umukozi w'Imana kwegereye akagufasha, cyangwa ukaturondera ku nimero ya WhatsApp ya 71 45 90 83. Imana ibaha umugisha.